Ngori. Kimwe cyose gafite impamvu yacu. Ino sinari gutwa. Iyi bari ntango uyu mwaka muri deception we. Okay. Ngira rero ikintu wari kumpora. Bavuze ikintu asaba leta mu bugwa neza. Kavuga ati je niba ndo muririmbyi nshaka ko tuvuga muririmbyi Satbi niyo yabaye atake mu minsi heze ashitse kuri airport kandi yaravuze ibintu bavuga ngo nko gukangurira leta kuko leta nyine ishobora no yavuze ati ntimuze muhe mikro abantu bavuga ibintu byiza gusa muze muhe mikro navuga ibibi yego kweli kandi Satbi ntabwo yavuze nibaza ko igihe atari umuntu umutanza akara ko bavuze ibintu bibi ariko peze yavuze ati isho umuntu wese afite negura ntimuze muhe microphone muze muyime ukora byo twakeneye kubimenya naguciriyemo ariko hari tari mu byo kwandika liste ijya kubonana n'icyubahiro ewa ugasanga ubona akubwiye none ko ari abaririmbyi bato wabashiriye iki none shaho hari umuririmbyi mukuru atigeze abamuto ashikiza icimviro ciwe cerekanye no gushigikira baramwataka baje kumbuga baramwataka buryo butandukanye bavuga yavuze gutya mbega wowe wumvije ibyo Satbi yavuze ko ndazi ko wabyumvije usanzwe ari n'umuririmbyi kandi aharanira agateka k'abaririmbyi yego kweli mbega uno munsi uravye isho Satbi yari yavuze eske yarakwiye kubataka gute byari bikwiye kugenda gute ko ubwo yabivuzemo nimba warumvije oje ubwene yabivuze umupolisi amubaje mwe muri atambwe tutamenyesha makuru ngo rero iki binyemeza ndabona mweretse ifoto ari kumwe na son excellence avuga ati uri kumbwira ngo jewe ngo twego turarengana ngo twenge ivyo nyene ngo ko turarengana polisi jewe naho ntari mu bahanuzi ba polisi abantu nkabo yitwaza ikiniki umusabe karanga muntu ikimuranga cyazana ikintu kitajyanye n'icyo akijigisha warayi bazoze barahagarika uwo muntu afume yicara n'imisi 3 mu gashyo kimwe mu baba influencer bakora mu pondo no mu bibazo bashikirije no kuba influencer badashigikirwa no kuvuga ni egoisme uziko mu bantu bari mu egoisme ari abantu bikunda gute no kuvuga ngo igihe cyose ushaka guhanura umuntu menya ahantu umutereka so mvuze kuri ico nyene kiriko yabaye atake mu bijanye n'ishamu nyene reka korana na Superbats nabo gita udakunda kuvuga ati je mvugira iki kubera ikintu kana ko umuntu avuga je free kutankubita kandi unkubise ku gipolisi gihari nce ndakwitwara amategeko arabaye atake imodoka yuragira ikibazo ngo twari twarabivuze ko musero kwigamba uno munsi wone iki uhanura abaririmbyi bagana ama control ugasanga sometimes ntibayubahirije niki uhanura ama entreprise yayanda ko makomeye mugabo ugasanga ariko arakoresha abaririmbyi tubeseriye tu umwe yongerera ikibi na kimwe amavuga ngo satani arafise ingufu je nambwiye satani futi waraye abantu bazaratwigisha ko satani afise ingufu bareke kumubwo ubasha mwa abantu mwese dutumira n'abantu bashaka kuza kuri World Beach n'ukuri n'ahantu heza hari ibintu byose n'ahantu heza cyane ego bana karaoke inageze kubanza nga vendredi nyaba nova ngati batari dimanche none ko atambwira katakintumira kera nova niba ubukwereye go kandi sha manager waya ego kwe bamaze kuvugana na big boss ngaha tugiye dukubita umuziki dupanga umunsi dukubita umuziki gushika naho satana kizwa tumbatize na marike tuzamubatiza na marike ego kabisa tuzobibamenyesha umuziki kweri ahantu haryoshe ahantu hameze neza haraka wifi uhari atamuntu yo kurondera ngo akubure mu mazi mu biti muri piscine hose hariho ufungura neza umukeke mu mwanya dukubita umukeke guys turaza kubibereka tuko turafungura pizza rero chicken ahanga igihe nza kugarukana tuzatuje kurya inkoko je na nyama ndya inkoko oya na nyama ndya nta nyama inkoko urya yo nyama yose zarama oh my god kandi nazihebye gusa nyusi imyaka 4 uko ndavuga uti nzozirya ize ndose umukunzi wa wundi nyene nzovuga uti uyu ndari inyama yiwe niyo surprise isigaye mwako wakunze b'inkoko habari inkoko ngaha yitwa Best Horse ariko nanje ndakunda umuntu ariko arayirya urugogo kabisa ejo kabisa je uzi sasa ufise umukunzi wawe mukiri bashasha ukashimugurira nkoko ariko arayirya uraryoherwa mukiri bashasha habari mwizina rya Yesu uzi narishe nete ziraza zifise rouge na blanc ifise argent yani uko abana b'igihugu kwera amasahani biki kibereho neza amarori nkaya kabari amarori ewe Yesu we
Mana kweje ari kuntu nifuza abana b'u Burundi yandi babone. Mukombozi ivyo bintu uzobishikako. Ego, Umugambi mwiza ego. w'ubuzima. Yes, bakunzi ba Shine TV, reka ndabikaze no ngenda bashimire mwese mukomeje kudukurikira. Wabura no mu gihugu cacu ciza cyo Burundi, wabura muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't ever give up. Yes, it's your baby girl Mignon. Imisi yose ndi kamera, ubizi ko tugira dukore amateka. Uno musi amateka tugira dukore n'amateka akomeye cyane y'igihugu cacu. Nkuko mubona mu mabara musi twaje twavyambariye. Ariko noneho nta n'umusi nimwe ndabona mukomboza atambariye igihugu cacu. Babisigira ko umuntu agikunda, yanagifira. Yes, ukaba utaragira subscribe, ukaba uri umuntu wa mbere arabye YouTube channel yacu Shine TV, gira subscribe kugira ngo ibiganiro bikurikira uzohora uwa mbere mu kubibona. Yes, ngo tuje kuvuga iki rero uno munsi mu invite wanje. Imbere ko tuvuga sujet du jour, gira ndamwakire. Guys, ladies and gentlemen, ingo twakire umu invite wacu ari special kuri jewe kuko mwaka wa 2026 no muntu witeka nakiriye. Mwita umushinga amateka, mwita umuririmbyi, mwita umupatriote, bivana naho maze guhurira nawe. Ayo mazina yose arayamerita. Yes, welcome Mukombozi. Yeah, urakoze cyane Mignone ya. Kandi baramutse mwese mugo badukurikirana. Ndayimana Toma amasanamu. Mukameramani wa hatari. Kameramani wa hatari ndabona yajomeye. Yes, yajomeye. Yaso uko tabifiza umwaka mushasha. Yes. Tuje ntutuje. Yego. Yes. Tuze tuje tubabaze. Yego kabisa. Ku buryo je ndashaka kigano tukanye muri janvier. Tuzogaruka ngaha imigambi yose tuko turapanga muri janvier. Tuza muri December tuvuga ati bya bintu birakora. Birashoboka. Tuko turekana umwimbu. Yes, ni Mukombozi rero nkuko mwamaze kubyumva. Je Mukombozi mpanumva kuri umusenzi kandi watari. Ntako ntusagira ikiganiro imbere ko dutangura. Sinumusenzi watari ariko gusa nyene ndashobora gusaba Imana ibyo. Ibindimo uko. Nsabi kinone mbwira. Senga Imana kugira ngo tubone mu kiganiro ibintu tuza kuvuga tuko kumvizwa n'abantu benshi, hari abari mu gihugu, hari abari hanze, kugira ngo Imana itirongore tuvuge ibivuye mu bushobozi cyangwa mu bushake bwayo. Okay, ngiza cyane kabana dukoreye inkofero. Yes. Inkofero. Senge. Okay, Mana yacu mu ijuru, Mana yisinjuru, Mana nyine ubushobozi, Mana nyine ububasha. Turashima kuba turi ngaha suko twari beza kurusha abandi. Suko ari twe wari ufite imigambi gusa n'abandi wari bafite imigambi, ariko uyu munsi baragwaye, uyu munsi baraho. Ariko Mana turashima kuba twahujwe n'ikiganiro. Ikiganiro ndazi yuko ntacyo dufite twovuga Mana atari wowe uvuze muri twebwe. Ndazi yuko nta bibazo Mignone yoronka yobaza vyiza atari bibazo bivuye kuri wewe uciye muri we. Nanjye nta n'inyishu nimwe Mana mfise shobora kwishura nziza atari inyishu wewe ucishije muri jewe. Mana turakenguruka ko wagumye ubana natwe tubera inzira. Turakenguruka kandi ko iki kiganiro kigiye gushikira imitima y'abantu benshi, kandi kuba uyu mwana w'umukobwa yifuza gutangura kiganiro kiri special cyo genda ahantu nka World Beach ashikeho avugane nabo bamwumvirize. Mana kuba waratumye ukinjira mu mitima y'abantu muri World Beach bakemera ko ikiganiro gikorerwa ngaha, kuba warabikoze nuko hari ikintu wari wifuza ko abarundi baronka, kandi kizobaha inzira, kizoberekana gukunda igihugu cyabo, kizoberekana no gukunda Mana, kuko umuntu akunze Burundi abakunze wewe, kubera niwe waremye Burundi. Umuntu atakunda Burundi aba yagukosoye, kandi ugukosoye nazoba ari umwana wawe. Mana turashima kugiye kubikora n'inkomezi nyinshi mu izina rya Mwami w'isi n'ijuru. Amen. 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 Sikora ringiyo nagira ntangure kuvugisha. Yes, yeah. Ni Mukombozi nkuko mwanze kubivuga, yasenga ikibanza turimo ni ikibanza ciza cyane entraite. Mukombozi, imbere yuko twinjira mu higaniro nyezina. Ahantu habonye gute? Ni heza cyane. Yeah. Ego kweli cyane, hari heza kuva kera, ariko ubonye hari aga speciality. Ego kabisa. Yeah. Ahantu wicara hejuru hiyo. Ego kabisa. VIP babandi baza bavuga ati je nta bantu ushaka, ntago bamushaka. VIP. Ushobora no gusinzira bakamenya ko atari huri. Ego kabisa. Heza cyane. Yeah. Ikindi kintu gikomeye cyane, hariho na piscine, baza kuyibona mu masanamu.
hariho na wifi entre hariho Starlink ngaho none urabizi ko ukuntu bavanga mu kajaga nta connection iriyo reba ngaha barabitunganyije baravuga reka tubashire Starlink ku buryo umuntu ayifite du project wiwe yize atekane akorere hano mu mazi azokora akorera akantu ushize amaguru hake ibintu bisa neza cyane ndagwaye inkorora mw'abana yego kweri yego kabisa it's okay yes tuganira na Mukombozi yes imbere yuko twinjira mu biganiro nyezina hari umuntu akubonye ubunyene aryamira kubisa amazi urazwi cyane no mushinga amateka ngo kandi turabivuga je mu gihe titse sinzopfa ndayikuyeko mushinga amateka yiki urabikwiriye ariko sasa urakoze ntacyo uri muririmbyi ari indirimbo zikora ku mutima y'abantu benshi mbega Mukombozi ninde mu majambo make nk'abantu bashobora kuba baravye no munsi akavuga ati mbega Mukombozi umuntu yifuza kumenya nyarukije nibihe bintu bitanu canke bitatu yomenyera kuri Mukombozi kuva mu bwana bwiwe gushika no munsi icyo mbere Mukombozi mfura kwanza hanyuma turi abana batatu uko abavyeyi bose bari mu ijuru ariko simfuvye hanyuma ikindi nacyo ikintu umuntu yo kwigirako mu buzima je nibaza ko atavyinshi jewe no kwizera kwanje tu nizera ko narabonye abantu ukwizera hari ukuntu bashizemo ibintu byinshi gushika naho abantu babona yuko no kujya mu ijuru bigoye ariko je na Imana je ndaziko mu ijuru ari muhira noneho turi mu mahanga nimba amahanga twarayashoboye gutaha mwira gutegera tugora kumbe biroroshe ariko gusa formule ni nyinshi nshaka umwe formule imwe gusa y'ubuzima izomfasha nonese formule imwe yuko jewe umuntu ntashoboye kumwongereza ko kubyo afise fuma namusiga uko namusanze nuko kwizera kwanje nicyo kintu cya mbere nizera nicyo mba nshaka nibera uko tu umuntu mugihe atashoboye kumwongereza upfa umusiga ko wamusanze ntagisha umutwara none umuntu afise imboga akaba adafise ifu sibyo none wewe koko aragiye gusaba ifu nko kumuha ifu yarakeneye uci usesa na za mboga ziwe none wewe na satani ninde satani sasa kubera iki kandi ugenda gukora akazi satani atanagutumye rimwe rimwe murama mweshera none ngaho satani yagutumye iki kwanza wewe satani ngaho yunguka iki niwe none wewe nyine kwanza wungutse iki yani sasa ikintu kwikunda tu icyo yajewe fuma ndakureka uko fuma ndakurekana cya kibazo cyawe cy'imboga swati ngakwisengesha Imana izo gufasha umuntu azoguha uwundi uko canke naho no gusengera nta kibazo ariko tugikuru simba intandaro yo kugwiza ikibazo cyawe yego kabisa cyane ibintu bikomeye cyane umuntu wese umurundi apana mu isi yose planet Terre umwe wese akwiye kwiga kubera ko bavuga ko ari nico kibujije abantu kuko umuntu aragusanga ufise amahoro akagutwara nayo wari ufise afuma gusiga uko cyangwa agusanga ufise bunye kuri Mukombozi buze ibintu bikomeye cyane kimwe mu bintu nigiye muri wewe nuko hariho no munsi abantu bita imfuvyi bien sûr kenshi niyo titre babaha ngo wabuze ngo abavyeyi n'imfuvyi sokuru none ko adafise abavyeyi nawe n'imfuvyi Chunyiti umuzukuru w'imfuvyi sasa urakagwa hiya uravyumva ntukuye kuba imfuvyi kubera ko Imana ni data wa twese kandi iyo Mana uyifise ko uburenganzira nico gituma je nkunda kuvuga ngo abavyeyi n'intumwa z'Imana yego kabisa hari n'abantu batari hafi y'abavyeyi babo kandi bari ngaha bategera n'abavyeyi babo kandi bakiriho bagihema uko sasa uko biri kose gusa wewe gusa umuvyeyi wa mbere kuba ubaha Imana kuba gusa ubaha Imana yazoguha inshuti bazokubera abavyeyi uko none nubona none bana bangaye bagurirwa amamodoka n'abavyeyi babo si benshi ariko kiri kuri yaguriye imodoka n'abantu bamubereye abavyeyi sasa ibyo byose n'inyigisho Imana bishaka kutwigisha yuko umuvyeyi ni wewe ukuntu ugwana mu nzira zawe ukuntu ukuntu wizera kuntsinzi kuba wizera ko Imana ihari no kubuzi kwitananirwa none kubiye kutizera intsinzi imagine nani urihemukira Imana yakagwita umwana nanje none we nibite ukagumbuta Imana kuri kuransamwa nibyo naguhaye ko Imana ishobora kuguha umugore sibyo ariko ikaguha n'uruvyaro ariko gutera inda utiza kwambura impuzu hari ibintu
Tutakwiye kuja tuvuga tukajina Yesu ngo mke wangu pata mimba. Wewe kweli wewe ati reka tuzinzira bayi. Udakeneye kuba nka nyina wa Yesu. Reka tuze turayiha Imana ibikorwa bikomakomeye kandi ndashibuye Imana imikabiri mwananje. Naraguhaye. Nuracyari muri ivyo. Sasa nuko nje nibaza ni sawa tu. Yes, ubu niwe mukombozi kandi je none nisanzwe nzi nashaka ko nawe uri kuradukurikira umumenya. Ubu niwe mukombozi. Yes, ni mukombozi. Uri umuntu mu bigaragara ukunda igihugu haba mu gucambarira igihe cyose umuntu jawe y'umukombozi amubona mu mabara y'Uburundi ni mukombozi akunda kuvuga ukuri cyane. Mukombozi mu bintu bihari no munsi twarose amajambo twese mu munsi ugasanga arafise ijambo huyu uwese ugasanga arafise ijambo arafise icyo avuga kira mpore muri ibintu tuvuga gukunda Burundi ko umuntu yogaragara inyuma akunda Burundi. Uno munsi twafashe amajambo turi benshi kubwo itagitandukanye ukunda Burundi n'ukunda inda ko bwawe insobanuro yo gukunda Burundi y'ukunda igihugu wibarutsemo wowe wiha iya insobanuro. Jewe insobanuro ya mbere ni iryo nyene nimba atacyo uri kurongera ko ku Murundi ntugire icyo umugabanyirizako tu nimba atacyo uri kurongera ko ku Burundi ntugire icyo ugabaniriza ku Burundi fumugisiga uko wagisanze nimba ari biro yawe fumugisiga uko wayisanze nimba udashobora kuyiteza imbere tu icyo cyonyene kiba gikwiye ibindi byose uzosanga tuko twazungurukira hajye nyene hari ikintu kimwe kiba gifise amashami yiki hajya no ruswa yarafise amashami yayo hariho ruswa y'amahera hari abatangira ruswa y'umubiri hariho ruswa yo kuba twavukiye hamwe hari ruswa gusangira intara no ugasanga yuko dusangiye intara ruswa y'amazuru si n'ubwoko n'amazuru ni ruswa y'amazuru n'ubwoko bwa ofisi indimi zabo imico niki n'amazuru tu sasa y'amazuru umugambwe zose ni ruswa sasa ari n'amashami ariko naho nyene n'urukundo nagiye urafise amashami kugira atacyo wononeye umuntu Burundi ukavuga uti banagiye Burundi na usanze uruku ntabwo ngeyeko basingire ico ndabure kuko nyene yana nibye gusaba bikwiye ariko umuntu wese yagakuyogira ico yangiye ku Burundi ciza kuko ni kwa kundi umuntu azokwama yidoga ibintu mugadashoboye kugira ico yongerako usanga Burundi ntagisha bumarira ahubwo we arindisha bumarira watasha bumarira benshi sasa abo sasa bansumirinda nabo stadiri niba abantu bakuriye ku bavyeyi umuvyeyi ni watangura kurya niba tangura kwa rurigwa abana batararurirwa kandi wewe musaza umurongozi itegeza kuba ari wewe ujye ubwanyuma ukabura isire kubera uri depute injya zigahera wewe utararonka baragwana bo mu gikoni mpaka uzironse ariko giye umunyagihugu ziheze ntararonka bashobora n'ibitutsi nguza kuzutevye ngaha urumva stadiri kumbe umurongozi ari ubwanyuma niho apfa ngaho abantu bose yarashatse ko bajya bariye ego sasa uko usanga sasa kaza kantu ko kwikunda kamwe wasanga byinshi biva mu ngo byinshi biva mu ngo kubera wasanga umuvyeyi papa batetse inyama niwe barurira nyinshi ngwico kijumbu ntugikorwa papa umva kajya kamukeza kandi papa ukajisanga niwe barurira ubugari bunini akamasigaza urumva abana natwe twajya tugira uwescrogeant niyo mpamvu usanga none nyinishubahira avuga yuko umuntu araza yiyorobeka akakwereka byinshi akankorera Burundi umuhaye ubuhe kumbe nizangezo zo mu ngo wasanga twiyorobeka kujya gukura amasahani kuri table ya papa ukibaza ko ari indero kumbe kubera tuzi ko papa yamasigaza baronkeyemo stadiri nuko imiryango yaturemye izi ni ingaruka si mu Burundi tu ni Afrika yacu nuko system yaturemye sasa bisaba ko dutahura ikibazo kwanza aho kiri sasa tumaze gutahura ko bera mu ngo niyo nifuza generation tugerageze dukunda abana bacu ubona aka video kanciyeko ndiko ndabona umupaparaho umupere jene ari kumwe n'umuryango bariko barakubita inyama bana nyinshi kweri nyene bana eba
kubisahani kingana nza numva umwana ngo papa inyama nshaka inyama vuti uzo kuraba ndiko ndaraba kwikana video si we amaze kwita itongezi ndavuga uti kweli none abavyeyi ubisa aje uzi uko no kwikunda twakuriyemo kubera uzi yuko nkanje je mu rugo barabizi tuzo kwarurira abana imbere yuko jewe banyarurira yani iyo natire kubera iki mbege ndihutira kujya cyane gushika naho ntanga umwana agatagwa kuti no je kutamenya umwana akaba ariko aratanga kubabiza ko wamucuritse sadiri icyo cyabona n'igipimo cy'umuntu rikunda ya kubera ko kenshi uko umuntu akura akenera ibiryo by'ubwonko n'umutima kurusha by'umubiri umwana akiri muto akeneye ibyo by'umubiri cyane akeneye ibyo by'umubiri ariko sasa ugasanga umubyeyi kandi umwana niwe atangwa gufatwa n'inzara cyane umubyeyi misanzwe yubwira inzara y'iterambere inzara yo kurwanya agateka k'igihugu cyawe ariko inzara y'ibiryo kwanza uyivise giye n'abasoda yawe ukuntu bameze reba ingia bahabwe n'igipimo n'ijyanishimo byo guhaga gushika kwanza imbwi haze ni kuga ni kuga no guhiga biragorana sasa ugacisanga hakiriho abaperejene bagifise bimwe bakuriyemwo yo kuvuga uti n'umwana ukamutanga bado ubu n'ubuntu bubaka abana umwana cyavuga uti kumbe ubaye papa ni urya n'ingoga ni wewe uri favorable ni wewe urya inyama ushaka ni wewe kuri ndategurira abana ni ibintu bikomeye cyane aho umuntu yogerageza kumva inyigisho ko uzi ko ico kintu uvuze ari ikintu gikomeye cyane aho kera abavyeyi wasanga ngo bya bintu byose bikomeye n'iby'abana nkuko twari ko turabivuga usanga uwo mwana yakoranye esprit toujours n'inyama yoroshe ngo ni ya papa kandi papa ari wafise amenya gumi ibaze vraiment umwana ni wafise ni yani twara cyuri je nibaza ko gucurika ibintu revre sawa ndishaka guhindura imico ariko turabe nimba ataco nimba byaratumye tuguma tugira abana bikunda avuga uti maze kuba umukuru w'urugo ni jewe nza kujya neza basi aba bana bamaze kuba barongozi avuga uti ni jewe ntereza kubaho neza sasa kubera nimba ari ingaruka twabibonye reka duhindure kubera si Imana yabizanye Imana yazanye inyishu nimba bitera ibibazo ibyo si iby'Imana ikintu cyose nimba cyarabaye utaravuka ubwira ngo umenye uyu munsi niyo mpamvu usanga umuntu yavutse uyu munsi akamenya ijya kahise kubera iki abafise ijya formule y'Imana niko formule y'iby'Imana nimba kitasiga ibintu uko bimeze basi kizana inyishu ariko kizana ikibazo naho ntazi aho cyahereye si Imana uwo mwigisha mwiza mwigaze kumwigisha yago sinigena umuntu gusa avuga ikindi ibyo ni ibintu bikomeye cyane aho umuntu agerageza kumva naho umuntu yarakwiye kuba muri kwa kuri nyako uri umujene navuga ngo yabonetse cyane mu kwitoza kugira ngo uronke mu kibanza cy'umushinga amateka ariko Jesse novuga ngo waratsinzwe nta majwi ntiwatsinzwe kubera ko ubuntu canke ivyumviro by'umuntu ntibizoja gukora mu gihe yashitse muri iriya ntebe ahubwo n'uno munsi nibaza ko bikomeza bigakora yahangiro wari ufise n'uno munsi ari gikomeza ufise neza cyane wari umuntu w'umujene kandi yariko aritoza mu kibanza c'abashinga amateka uno munsi dufite abajene bigoye gutandukanya ko ariko yitoza kubwo kirya kibanza canke kugira ngo nyene kuko bimerita akwiye ko muri iryo kibanza wowe niye ntumbero yari yatumye mvuga ati jya mukombozi ndafashe decision no musinga ngende kwitoza umushinga amateka je cyambere na mbere naravuze Burundi bwagiye burafira mu kibazo cy'ugwaruka urugwaruka rwagumeye rukura bagwerekana ko aba irresponsable uzi umuntu akubwira yuko we Burundi bwejo ugasanga ufise umwana ariko uyu munsi akubwira Burundi bwejo umwana wawe nawe acha Burundi bwejo sadiri we baraguteja kubwira responsable yuko Burundi bw'uyu munsi ari wewe urumva hamwe nyene akaca ariko habaye ikibazo apoliticiens bashwanye akaba ariho bazatubwira nzi mugwane kuko tubabuye umunsi ugasanga abajene niho baronse igihugu sasa uyu munsi kubera iki mu bibazo
baronse inguvu mu bihe by'ibibazo gusa kubera iki mutatu sasa nce mvuga uti nce ndaraba nce naravye ukuntu nyene cyubahiro je ndakunda cyane spirit yiwe kugwaruka nukuri cyane nta muntu n'umwe atobimukundira ni umuntu yatahuye ni mu bintu je ndagerageza no kugira amafungo cyane mu bintu nabona ikibazo cy'u Burundi gihagaze ku butungane n'ukuntu gwaruka ruguma rugirwa aba responsable sasa umuntu amaze kuronka umupresident aje abona yuko ikibazo cy'ugwaruka ni ikibazo gikwiwe gushigikirwa cyane akagira amanama menshi abona n'ugwaruka umwanya mwinshi nibaza yuko igisata kimutwara umwanya n'ugwaruka kweli sasa je kiya kintu ndavuga ndavye chance ziri mu gihugu nkaraba ibintu bikenewe niki nkavuga uti reka jewe ngere kwitoza kugira ngo ibintu bimwe mu by'ugwaruka mutamagenzo ndamufasha magarara munye navuga bise umusore wanje haje ibyo nari kuvuga namuha introduction ndazi kwaza kubivuga neza nkuko nifuza aza gushikiza ubutumwa neza kugwaruka nkuko nifuza hamwe nyene aje kubona abonana natwe rimwe kabiri gatatu ku mwaka aje kuraba umusaruro mwenye tugiye muri presidence ntugenda kugira ngo batwarurire tugenda tugiye mu tukagenda tukamutumize sasa yani nuko twebwe urabona wari wadutumye uko twisunganya uko jewe nk'ubuserukiro rwaruka ndi nshaka mpagare nka generale mukuru w'ugwaruka ngashaka tugorore hanyuma ibyo wapanze byose ndaba na morale babajeni twabashizemo morale irenzera umusaruro n'uwo tukazajya kubera iki nabona umwanya nkavutireka ndamufashe kubera ko no gutwara abarundi nayo ikindi kibazo n'ingorane uko jenye narabonye gusa ubuderege gusa buke gusa bw'iminsi ibiri wabonye n'ingorane ndimwo so nahinguna ukibana ibintu byose sasa muri icyo gihe nicyo kintu cyansunitse cyane narabona neza kugisaka cy'ugwaruka gihagaze bari nyinshi mu gihugu nabonye amaterme agenda akoreshwa ku mbuga zitandukanye ni bimaze iminsi bisirikira aho ubona ko hari abantu babyitiranije ko bashaka kuja muri kike kibanza kugira ngo nawe uronke iyo ntebe hari abavuze ngo waraseza amajwi ngo wari kurasega amajwi ngo wari kuragirane mbega wowe ushobora kumanaginga gute iyo abantu bakwatatse wowe atakintu na kimwe uri kuravuga canke ku ruhande rwawe atangurana n'umuhabona sasa jewe nje nshimira Imana ndafise akayunguriro si ikintu cyose jewe urungika kinjirira direct mu mutima ndafise akayunguriro hari ibintu bitashika kabisa idashika so muri icyo gihe jewe ikintu ndashobora no kucyumva ndashobora no kumbwira umuntu ariko aragutuka niko arantuka nkaca n'umuvuga ngende kumva icyo gitusi cyo ko kimeze hari undi acatangwa kubabara ubwo nyene nige mbazwa n'iki atara abacaga igitsina nyene jewe mfise formule yindi y'ubuzima nihaye yuko jewe simbabara mbabaje je mbabara mbabaje kubera nico kinsigaramwo kubera kinagize umuntu kubera iki none jewe uzombabaza gute ndashobora kumviriza nkaraba ko hari mu nyigisho ari umashaka gutuka ariko akukigisha aragukebura neza meyo gusa inzira yabikishije mu akaba ari gutuka meyo ugasanga ijambo rya rikomeye iyo nyigisho yambwiye kandi ndashobora kubwira felicitation ariko n'undi nawe abashaka gusa gutuke kubera ko ashaka gusa gufitiye gusa ishavu muri we sinzi ari abantu bagira amashavu hari abantu bagira amashavu sinzi Imana yaraturemye ariko isi yaradukoze cyangwa niba mvira nk'ishavu ry'umusuma wifitiye agatelefone kawe wakaguze ku mahera yawe ntiwamwivye sivyo nta nitongo musangiye ngo wagurishije basi ngura oya nta nibisigi hanyuma ukazisanga aragusimbiye ko arakumize je nabone mvira igashavu riva hehe arakwishe apa kwiba agenda kwisha ukavuga iti none kweri nkiri shavu uyu muntu yarari kuyehe none nkayo mashavu kweri hari amashavu Imana yaduhaye umuntu arakwivye uramusimbiye kwizosi kugira ngo yaguhe ibintu byawe ariko sasa ishavu y'umuntu atakwivye atanaguhonyoye sasa abantu bafise esprit nkiza bariho ariko kenshi nje namara basengera tu kandi aguhanura hanyuma ushatse ko dutukana jewe sishano kumviriza kandi audio zawe kubera imbazi yuko je nakubwiye
ahejeje akazi kanje wamuhaye ibyo agomba Imana izobona ko icyo yantumye ntagishikanye icyo icyo nzi gusa imbuto yose yafise umwimbo wawe yego kabisa yes turacane mu gwaruka nyene kuko twaje kuvugira ugwaruka bien sûr ko abadukuriye bo wavuze ko nyene isho barafise ishuri rikomeye cyane kandi reka tunabimushimire cyane kuko biri mu bintu bituma abajene biyumva bitinyuka kurumva kare babona umunsi ubona wawuri yajyanye n'uwasanze nari muri paeje ndanatumireho kwanza nari mu nama ajya muri kibanza cha Paredes muri biro ntumire kwana n'abaririmbyi muri biro numero 7 bifoko tugenda dutwaye indirimbo zacu tuzandike n'amatariki ndaza kubaha formulaire ndaza kuyipostinga no kuri Facebook amatariki bakuzuza ndabaha nomero barungikamwo bakarunga nka PDF kugira ngo indirimbo zabo hari logiciel iri kiraza bazobasha mu indirimbo zacu kugira ngo bashire kumenya uyavugije ku hotel kanaka yinjiza gute kugira ngo bazaduha amahera ni vyo wacu byaratanguye naho kuri Paredes hafi ya Mikade Musician ni biro numero 10 hajya kuri Obere nyene iyo biro nayo ni biro numero 7 hari umudame yitwa Diane bashiki haje ndiza kugira ngo no kubaha inomero ariko baza kugira ngo bifashe muri ico gihe nahaciye ngiye gukira mate nciye muri kigo kiraho cyasanga ibana ibintu payeje harimo n'ibiratu ibintu biteze intéressant harimo n'ibiratu harimo n'amakotex kandi nyene afise n'utadupapuro two hanze nyene karite kujya nyene harimo nabonye ibiratu nabonye amankofero amasakoshi nabonye impuzu ndavuga mukamo w'ikigongwe nabonye nabijya bintu mama bagira ama popcorn yagiye kizungu nabonye whisky gin n'ibinyobwa 45% ndavuga Yesu nafunze inzoga we ikirundi nyene kweri kandi mu icupa nyene isukuye ndavuga uti wow imivinyo nabonye n'ibijumu kumbe ni soko nyene n'ibijumu inyama udukwavu babona kweri ivyo bintu ndavuga none nk'aba bana ubwenge bwabo yataba hari imigambi nkiyo yo kwimvira ugwaruka nkuba bariko barakora iki kwera umwana w'umuntu afise ubwenge abawufise nimba afise ubwenge bwo gufata ibisuma ubwo bwenge buyovye buca bubiga isuma kidafatwa cyane gose acha cika ubwo bwenge cyaba cyagisuma cyananiranye sasa muri ico gihe ego kweri ni njo gushimira cyane kweri cyane ni ibintu bikomeye cyane ugira uvuga ivyo bintu nandi je ajyantu apayeje nzogenda gukora ikiganiro nzogenda kuba visita ego kweri nereka abarundi je nabemereye kweri nabemereye ndavuga uti bana nzopanga umunsi tuze ngaha dufate na video tugira iki tuzotegure n'ikintu cya concert igihe kimwe tubana kwinjira no kugura ibintu hajya hanze twagwaje to uvuze uti jengura umuceri hari umuceri wa 7000 wa wundi tugura 11000 sasa ndavuga none ibiraya zimbutse ukavuga uti jengura imiceri 10 ibiraya ni 1000 yego sha ibaze ivyo bakasaba 2000 maka muri 2800 numva icyo kintu kavuga kumbe yaba kumbera ababona ibintu hararenze ego kweri ibintu nk'ibyo sasa abantu turakeneye nk'ubu bagira cyangwa ubwo bwenge bwabo bakora iki abakozi biratu cyacasa kumva ikiyato hanyukiyato n'ikiyumbi cyane mu bitaro kiraba icyakiri kabona nyine ko ari kiyato zokwambara nigeze kugura $50 jewe nikokowe ariko ngamu Burundi y'amahera yanjye ndayabika nkarindira abagabo bapayeje none kubo nari kuba nk'igije menshi cyane bwe kweri Imana ibahezagira cyane n'abantu bakomeye nova ko abantu bakomeye cyane kubera ko nani narabibonye ni ibintu bikomeye cyane vraiment uraze sasa Abarundi ntagukiriyemo kubera ko politiki yamaze kubinjiramo na SP sevuga iti nuri mukombozi ariko kugira igihugu ariko avuga umukuru w'igihugu ariko arisemba umugambwe abona sasa none kubera iki bakuze muri bwa wopoza bwa satani n'Imana na Imana amazi yohindura amata satani avuga yarimwishyano Sadiri wewe ntakiza abona ku Mana ariko twebwe tuba Abarundi dufise icyo tugo turuba hari intumbero simaka mbaye umurongozi haricyo nifuza kubona kugwaruka navuga Mana je noronka amahera nobaha amadeni y'abajene nobaha amahera bakora ibintu sasa akaca haza umukuru w'igihugu afise SP yo gutanga ya mahera none jewe naba nkoreye ka kantu kari kandimo none jewe ncavuga uti mpaka ari jewe ndabikoze nibyo bizoba byiza sasa icyo ni SP tuba dufise cyane yani Imana dufashe kwedukize tuvuga ku bajene
kandi n'ibintu bikomeye cyane. Yes, tumaze iminsi tubona amatake. Sina amatake n'abantu bakuze inkuru aho umuntu aba yavuze ikintu asaba leta mu bugwa neza kavuga ati je niba ndo muririmbyi nshaka ko tuvuga umuririmbyi Satbi niwe yabaye atake mu minsi heze ashitse kuri airport kandi yaravuze ibintu bavuga ngo nko gukangurira leta kuko leta nyine ishobora no yavuze ati ntimuze muhe mikro abantu bavuga ibintu byiza gusa muze muhe mikro navuga ibibi kandi Satbi nta kibi yavuze nibaza ko igihe ataramuntu mutanza akara ko bavuze ibintu bibi ariko perezida yavuze ati isho umuntu wese afite negura ntimuze muhe microphone muze muhimwe gukora byo twakeneye kubimenya naguciriyemo ariko hari tari mu byo kwandika liste ijya kubonana n'icyubahiro ewa ugasanga ubona akubwiye none ko ari abaririmbyi bato bato wabashiriye iki none shaho hari umuririmbyi mukuru atigeze abamuto muto vuga uti none icyo cyumviro basubona ko adafite ibyumviro kuba biyandikira indirimbo iyo ndirimbo nanjye nkayimenya tudavukana mu miliyoni 15 z'amarundi kweri ko ikintu bashiramwe abo bana bakazo ubahuye na nyene cyubahiro baragira na confidence ko umuziki nawo tarari haneza ariko waramuje na nyene cyubahiro umwana ukamwubaka umutima ariko sasa bandanya niyo ya espanyene bandanya yes nisha ngenda kubwire ashikiza icyumviro ciwe cerekanye no gushigikira baramwataka baja kumbuga baramwataka buryo butandukanye bavuga yavuze gutya mbega wowe umvije ibyo Satbi yavuze ko ndazi ko wabyumvije usanzwe ni muri ringi kandi aharanira agateka k'abaririmbyi mbega uno munsi uravye isho Satbi yari yavuze eske yarakwiye kubatake gutya byari bikwiye kugenda gute ko ubwo yabivuzemo nimba warumvije oje umwene yabivuze uravye video sorry nibuka yavuze yuko sinosubiramo nkuko yavuze ariko icyumviro nuko we yagiye hanze yaraserukiye igihugu kandi c'est vrai hanyuma ariko ntiyashyigikiwe n'inzego z'igihugu ngo yaragerageje no kujya muri ministere sinzi ukuntu bamwishyuye uko ariko nta tike byavuyemo yaririhiye ibintu byose uko ibyo nabyumvise hanyuma imyamatake je kweri iyo umuntu ariko aravuga ikibazo ciwe dusubira handi nyene udafite cyumwongereza fu umunsi uko wamusanze kandi badakota n'ikibazo ciwe personnel n'ikibazo cyacu muri rusange nicyo twese ariko wewe amavyaki yantanuka ayubu nyanuka sanza wewe abagifise naye amahera yari kugenda gukora clip hantu yasize hiyo Nigeria harazimvye kandi yagiye nk'umustare iki yatwana manager uko biri kose n'impuzu yambaye urabona kabisa sasa umuntu nk'uyu udashoboye kugira icyo umwongereza ko umunsi uko wamusanze fumureka basi umubaro w'ubandanye ariko ntucyuse buri kiguma ko dijakiye n'ikiguma ciwe atamutu usiga ko ntuse buri kiguma gisiga uko wagisanze sasa jewe nkanje kuri jewe ndazi yuko sire no vuga yuko leta yamushigikiye kandi ndazi ko leta ifite ubushobozi kubera yamitwara abakinyi barenga 12 ni n'abakoca none nibo gutwara umuririmbyi agenda na manager gusa cyangwa ashaka kubigira na wenyene akimanaginga hiyo cyangwa niyo yogenda bamugira akantu ko kugira wenyene yego icyo kintu ego usanga muri jewe n'icyayi kubuko ariko sasa cyturaba mbega kubeka icyabaye uko ariko usanga nicyo kintu bamvuga ariko usanga muri leta ibintu by'umuziki wacu abarongozi benshi niko genda byumva abarongozi benshi barakunda umuziki sawa mubakuriye muri ya monde y'umuziki bavuga uti reka tumira amata tumira amata turenga tubandanye yani akantu gacamwe nana kandi bakuze muri monde ivuga yuko umuziki n'utugenegene bana utugenegene sasa bakuriye mu mupira cyane niyo mpamvu umupira naho batibuswa barawibuka sibyo none barawibuka kubera ikintu bakuriye mu cyo nacyo no kugitahura kimwe navuze bihera societe yakuriyemwo mu ngo uko sasa umuziki ubu niho bariko baratahura none bariko batahura kandi bariko babona ko arakazi kandi kari hacyane ariko sasa ntibarasigurirwa neza ukuntu mbega
ibitunguru bimanutse nka tone zibiri tuzi ko rya obere muri leta iza kwinjira nuko mbega umuziki ko ari umuyaga umuyaga twe twojera gute kubera ko leta investe ahantu yiteze nimba investe ku mashuri yiteze ubumenyi buzoza gufasha igihugu sasa umuziki sawa muri icyo gihe sasa barakeneye insiguro tubonane n'izo nama sasa nibaze yuko ari igihe nico gihe ariko gusa TV yabaye igitambo ibaze no ko yabaye igitambo ari umuntu ategeza kuba igitambo nuko ari umuntu ategeza kuba ari amahera yiwe yagiye uko ariko yaciye imbuto none ya mbuto itegeza kubora ariko kazovyara sasa ubu tugiye kubivugana abandi bose ndazi yuko bazoza barashigikirwa bahabwa amatike n'amatike barahabwa hariho bakisha Xavier bagiye hanze barahabwa bagusa peut-être habaye n'ikibazo cya communication mbega yituye nde uwo yituye yamubwiye gutashaka kubwiye uzonyibutse cyangwa asanga bagiye kumwibutsa cyangwa asanga baramwibukije ntiyakwitaba nawe nyine ngira ngo vyaramugoye cyangwa asanga ariko gusa icyonzi hari ikosa ryahabaye ngaha hagati kwera igihugu nico burayo mahera yego ariko ntumunci intege ahubwo icyo kibazo tuzogishiye mu bibazo biri imbere kwicaye na nyincyubahiro umwijibana ari umugenzo kunuku byagenze uku kuraba muzozi mwatwibuka ego kabisa namwe mutwibuka kwera baragenda kuva Steven Sogo bararigwa n'igihugu niza Benin mengo bararihiwe ariko mengo abagiye vuba nibo batarihiwe ya uko ahubwo je personnellement nari numva ko ntigeze aponda ahubwo yarasabye avuga ati leta ubu unye nibaza ko igiye kuzirabona ibikorwa byacu ko dutanguye kuza turaserukira muri Afrima bakaza baravuga bati ibintu bigiye guhinduka nibaza ko ikakama ikatera nivyo nyine ishobora yavuga ati umuntu mureka avuga ikiri ku mutima kuko namukirima nyine ishobora yaravyiganye ashaka kuvuga ati uzi ko dukwiye gushira bije mu muziki ugasanga ni ikintu yakoze umuntu ariko arigira ariko arisazira umuntu ageze nyine boss ntageze mu zabukuru n'umujene mugabo n'umuntu yitanguriye mu muziki abari nyuma ugasanga ngo bazakora boroheye kuko maybe one day sacrifice kiya kintu cyashitse yen sacrifice nuko ategeza kuba ari umuntu yatumye ibintu bigenda ategeza kuba gahenda ubwiye mu bantu ariko baramuponda none wopondiki jembwiye ikibazo leta n'umuvyeyi nibwiriye ikibazo umuvyeyi none wewe ushaka ikino nawe vuga ki wawe wewe uri kwigi nibuka umuvyeyi nama Reveriendi kuri yigeze kugira ingozi yeniteka Reveriendi kuri yo yigeze kugira ingozi kimwe mu bayo ba influencer bakora mu pondo no mu bibazo bashikirije no kuba influencer badashigikirwa no kuvuga ni egoisme uziko mu bantu harimo egoisme ari abantu bikunda yego waravugiye aba influencer one day wanashaka nyine inyishu yamuhaye inyishu sasa bansumirinda nuko sasa sadiri wewe akunda possession n'umuntu n'abantu baba bakunda possession sadiri kimwe kizi wanje nico ciza bageze kundi yivugira ego ni bace basana nabandi wamawumva umuziki abantu bawukoze bumva abantu bakoze umuziki neza kweri kutaruhari sadi ibintu biba byiza iyo nkono nawe witetsemo niyo uvuga uti ko iyi nkono yari iryoshe sasa ni n'abana b'abantu genda ndabatahura kenshi n'abantu bikunda umuntu wese yikunda no masinye egoisme no masinye c'est-à-dire wewe ababaye ubundi ababaye nta kibazo urumva wewe yani asaba ibintu byose mugabo ntihagire uwundi avuga nicyo gituma niko ndababwira dutandukanye gukunda igihugu no gukunda na egoisme ufite iyo ukunda igihugu n'uba egoisme utegerezwa kuba gentil ku bantu bose ukunda abantu bose ugategereza ukiberaho pe je sinzi ukuntu bibagora kubaho neza tugitangura ubu ikintu gikomeye cyane no munsi hariho amafotiza akomakomeye turavuga zigeza superbat zahaye akazi zahaye imodoka Kiriku yego ariko n'ubundi Kiriku atabwira ingore nawe nyine araba ataki nirihe kosa muri rusange jewe kuri kote zibiri hariho guponda umuntu no kumuhanura kuko umuntu niburi kuramuhanura raba d'abord umwanya uri kuramuhanurira ahantu uri kuramuhanurira ikibanza nacyo kirakoze ikibanza uri kuramuhanuriramo mbega bimeze gute no kuvuga ngo igihe cyose ushaka guhanura umuntu menya ahantu umutereka so mvuze kuri ico nyene
kiriko yabaye atake mu bijanye n'ishamwe nyene reka korana na Superbad uravye wewe akagohe wofina aba bartiste hagati ya mashanga aba yabizeye mbega wowe byo urabivuga ku iki nk'umuntu novuga ngo nabo gita udakunda kuvuga ati je mvugira iki kubera ikintu kanaka umuntu avuga je ndi free kutankubita kandi nkubise ku gipolisi gihari nce ndakwitwara amategeko arabayataka imodoka yuragira ikibazo ngo twari twarabivuze ko msero kwigamba uno musi woni ki uhanura abaririmbyi bagana ama concert ugasanga sometimes ntibayubahirije niki uhanura ama entreprise yayanda ko makomeye mugabo ugasanga ariko arakoresha abaririmbyi tube seriye tu mu bisanzwe umuririmbyi kontra wihawe numva waremeye gusinya wari wahaze ukamira ukabisinyirako kumva neza ko jewe sinsinye kubera sinye ikintu nzi yuko nzogikora gikoreye ubona ko utashobora kugikora uvuga uti je mbona iki kintu oya ika kwanza duhindura hanaha mbona yuko atonyorohera muravugana icyo hanyuma ikindi nacyo turakeneye n'abametre biza amategeko baza batsaba make cyane mwe kwanza narigeze kuba bari yasiransira yigeze kumbwira mengo nta n'ibihumbi amajana 300 utanga ku mwaka yani office umuntu ego kabisa no kuvuga kugira nawe konta niyo assurance office nuza akabari waseruka umuavoka niki ego kabisa iyo assurance rakwikorana nayo ego kabisa ndayizi ndaza kubwira nshaka wabwira bavuga uko apari ya publicité naho ari usanga barahinduye amategeko of course kandi ugasanga publicité pour mu madoshobora gusinya contrat yo gukorana n'aberega nabo bakaduha kazi why not okay hanyuma ikindi nacyo icyo ni kimwe ikindi nacyo kiba gikenewe cyane kuri aba bandi batuka bagira iki yasubyiza muhanura umuntu kwera umuntu ukuntu umuhanura impanuro ni kimwe ariko n'inzira ucyamo kumuhanura n'ikindi hari inzira ucyamo gutanga impanuro nziza ariko iyo nzira waciyemo igatuma yampanura ahubwo itera ibibazo ubona nk'ukuntu ndashaka kubwira nakubwira bana ariko we minyone wo mushatsi nawo kumengo kumengo wabikunze ariko umuntu avuga ati we minyone bishatsi ubona ari byiza ibyo bishatsi icyo cyonyine ibyo bishatsi bikureho sasa ukuntu umuntu yabikubwiye ijyana ukuntu umuntu asohora ijambo icyo byerekana mengo sasa simpanuro gusa zisanzwe uyu ni barakamfitiye sasa ni barakamfitiye sasa tugerageze umbwira umuntu umusigurire ni fresh ariko sasa ntube barakamfitiye nkuko mengo none umuntu agize isanganya uje kuvuga ngo sinari nababwiye guys apari umuziki no muzima busanzwe no gukora ikintu mwicira umwana w'umuntu none umuntu agize isanganya kumbe wewe sasa ugeze mu rwego afuye byo guhimba wonezerwa yani wonezerwa ubonye afuye ibyo bintu none iryo shavu njya shavu sasa ajya wa muntu nakubwiye umusuma agira ishavu nta na kimwe wamutwaye niki niryo rya shavu no mvira nimbi yo modoka ironse ku mahera yawe mahera yiwe cyanke mu mpano yiwe n'amahera yiwe kubera ya Maria studio amari umwanya none shaho binakubusa wewe atani pine waterereyemo ni fo muri no muvugize ya des gens qui se débarquent kuvuga tout simplement kugira ngo ashavuze umuntu ariko sasa sindibona vuga ku Superbad nshaka kuvuga gusa ku bantu murundi cyangwa umuntu wari we wese ntugereye iyo aho twifuriza n'umuntu je nta muntu numwe yonkorera ikibi na kimwe amavuga ngo satani arafise ingufu je nambwiye satani futi waraye abantu bazaratwigisha ko satani afise ingufu bareke kumubwo ubasha mwa abantu nukuri ubasha afise ingufu zahe none je satani azogira ingufu gushikana aho umuntu agira ikibazo canke agira isanganya jewe mvuga uti koma nezegwe no kuri k'Imana navuze uti Imana je nkajoshika muri ugo gwego aho umuntu ashobora kugira ikibazo je nkatamba basi nzofume mfa umunsi umwe avaye ko nshika muri esprit nzofume mfa nigire kubera ko peut-être umwanya wanje wo kuba kwisizo warahetse nzoba sasa nshaka kuja muri mwe space man sinshobora mwana ngo n'ugwego rwa nyuma je sinshobora kuba yes nova ko ivyo ni ibintu bikomeye cyane Uburundi muri rusange n'abarundi ukeneye abantu kandi abantu b'ubumuntu
tugira ubumuntu nibo bagira ubwenge kubera ubu ni igipimo cy'ubwenge kandi Guillaume reka nakubwiye Guillaume si umuriro si iki umukecuru umwe yavuze ati Imana njye ndasabye mbere yuko mfa ngende kubona ijuru mbare na Guillaume sawa hageze yuko afumanye rumbi ku marayika ngwiti bana mutware iramutwara gushika muri ntuze muri imutwara mu ijuru isanga ariyo table niniya irimo ibinyobwa amaji ibintu byose ibiryo ibintu byose byiza bariko batamba banezerewe byose hanyuma ikivuga iti okay aha naho ku ntebe zikikije iya table hanyuma hari n'imigozi yari hari sawa ikivuga iti sasa ntwara nawe muri Guillaume asanga ya ntebe ya table nyene iriko ibintu byose kujya nyene nkari ya mu ijuru byose birahari ebane n'umuziki urahari ariko sasa aba bari baboshwe nk'ubu twicaranye tukaba twegeranye kucya tuboha none ukaba tubohanye hari umugozi ariko sasa jewe mfashe ukuboko kwanje kagufundurura wewe birashoboka ariko wewe kwifundurura biragoye sasa babire aba umwe wese yavuga nkamugururu uyu aca bijya sasa kumbe kwerekana iki Guillaume n'umutima mubi umutima mubi kwikunda bose baciye bafana inzara ibiryo biri hajya bonze baruku ngakubititse ibiryo babibona kubera iki umutima mubi nkamufunguro uyu aca bijya nanjye kumbe nabajya abandi bari mu ijuru bari baboshwe uko nyene ariko bobo bavuze uti reka ndamwugurura inshuti yanjye nanjye naza kunyugurura nanjye narambora sasa twebwe sasa twagiye tujya kubohana ntagende ahubwo reka nivingije kugira ngo we ntagende sasa umutima mubi niyo ntandaro wisanze niyo ntandaro y'ubuzima bugoye ibibazo iki umutima mubi wa nkunzi tu nico gituma bavuze akantu gakomeye tugire mentalite nk'iz'abazungu c'est pas parce que umurundi atoshaka kumuzungu uramaze kubona umuntu umutumiye ukamubwira ati never tuzoba turi kumwe ukasanga kandi ngo si amasaha y'abanyafrika ngo si amasaha y'abirabura muze ku masaha y'abazungu yani n'igihe umuzungu mwiyereka atera imbere y'umuntu umwe ariko atera imbere baramufata ukuboko bakamupushira uganye ko turiko tuvuga ku tutanga akarorero nimba icyo kintu cy'abazungu bajya suko ngo bo baba bari mu bitandukanye natwe gusa twebwe experience tuko turacamwe bo bayikiyemo kera barabonye yuko bari muri ibyo bintu sa twebwe naho twacyari muri ubwo buryohe sasa kandi nta mwimbu ni nka kurya hari uburyohe umuntu abafise nka kurya abantu bigira iki bavuga mu kirundi masturbation bavuga abantu bikinisha ubona kwikinisha uraryoherwa ariko n'uburyohe butagira umwimbo kuko nta mwana uzo kwitega none ariko uryoherwe kandi ukaca bukwica teze ingaruka nyinshi cyane kugwara imigongo kwibagira kugira iki no gutakaza ubwenge ego sasa ivyo byose kubera ako kantu sasa niyo mpamvu gusanga ko icyakuryohe nicyo kintu cyakuryohe kandi n'uburyohe buri hafi yawe nta na moto burihira nta na taxi sasa ariko tu nibwo nyine twebwe gwemukira igihugu gwemukira umuntu twebwe tutume ngo biri simple ariko uko nyine uko natwe duhemukirwa niyo mpamvu usanga twese tuba mu bwoba nta numwe ari bien ari muri normal wakoze n'ikibi n'uwakikorewe twese turi fo nuko so mbonko n'abazungu ya experience barayigize kandi no bakibagira ibihano bikomakomeye twe turakeneye ibihano cyane bikomakomeye turacyari mu ntango ibihano bikomakomeye birakenewe ikindi nacyo genda umuntu kwe n'igihano cy'urufu gishitse genda gishigikira ku bantu bagize amakosa yo gwemukira igihugu kora nk'umuntu ari muri yadi mu Marundi uzi yuko abagwayi bangaye yishe babuze imiti naho nyaba ari umwicanyi kubera none umuntu yica abantu kubera iki tumureke uko so harakeneye ibihano cyane kandi harakeneye n'amakamera yego kubera ari abantu mpaka bacungiye cyane niho bicungiye ari umuntu mpaka
mpaka ashizwe ku murongo niyo yishira ku murongo we nashobora kwishira ku murongo mpaka asunitswe niyo mpamvu niko nyine nyincurahiro ari umuvyeyi cyane ariko mu Burundi kweri ngiye kweri sinzi jina nifunda manamusabira ko 2027 kazotsinda abe dictateur gato ego kweri abe dictateur yatworohereje cyane ubuvyeyi sawa ego kweri uziko uno munsi reka ndanakuvuge gikomeye cyane igituma navuze ko hagoye kumenya itandukaniro ry'abantu bakunda igihugu n'abakunda inda uno munsi umuntu asigaye yitwaza iyo presence nyine ishubahiro uvuga ati wowe uvuze ibi nibi akumva ko umengo n'umuntu akomeye kubera ko afitanye ifoto ego na nyine ishubahiro ico nacyo sasa yes ugasanga n'umuntu ariko yitwaza ko afise hashika ko ugasanga hariho bakoresha image nabi naganza heble manager bazashiramo rigueur bana ugati umuntu azosaka kuvuga ikintu kazobihari kuko ego yitwaza ngo genzi nanye na nyine ishubahiro abantu baga arabantu bashashaka je urazi je kwanza aho ari umugambwe twebwe ari kumenyana n'umugenerali ari kugirana n'umumajoro n'umushefu ari we wese hariho kuba ufise ifoto na nyene cyubahiro abantu mani bashaka kubikoresha mashobora no gushikwana no mu bindi ukaza wumva ngo wewe uri muri za ntagondwa wewe turabazi wewe ugasanga ariko kugira ngo wewe uri muri babandi bagenda kubira n'imigambi y'igihugu none aho nyene mwashwanye mu mpuzu mwashwanye mu bintu by'ibiryo ariko acyeza none ngo jewe uranzi ngo jewe ndakuwe urinde jewe urazi munyambire ngo jewe uranzi ntaravye ishuri wa mugani wawe uranzi ndakubwira nti umuntu kandi uzopfa vuba yaje n'amadepression kandi mani dufasha amavisi azoba menshi kubera ko uvuye muri normal ibintu ko biri too much musi mutigeze guca ku gipolisi urabona igipolisi cyo kijeje n'umutekano mwibarabara uwo icyo gitwa tuvuye ruguru hama uwo mushoferi yari yapakiye abantu barenze muko mu gupakira abantu barenze hari kwa kundi atagitoro hari habuze igitoro nta modoka zari zihari ico gihe hama ikindi naco ico gihe bica bihurirana nuko turi bamwe tugiye tuba journalist uwo muntu nje murayetse umupolisi amubaje mwe muri twamubwiye ko tubamenyesha amakuru ngo rero iki binyemeza nje mbona mwiretse ifoto ari kumwe na son excellence avuga ati uri kubwira ngo jewe ngo twego turarengana ngo twenge ivyo nyene ngo ko turarengana ndavuga ko turarengana gute urije kumwereka ifoto uri kumwe uko urenga ku mategeko yiwe come on sasa iyo ni ifoto uri kumwe na son excellence nico bikuranga ni ahubwo tuzaba dusaba protocol abifotoza barabwe kwanza ariko sasa nakazi kagoye kanyencyowera abashaka amafoto nashaka ifoto n'umunyagihugu reka tuzobire kuko ariko gusa polisi jewe naho ntari mu bahanuzi ba polisi abantu nkabo yitwaza ikiniki umusabe karanga muntu ikimuranga cyazana ikintu kitajyanye n'icyo akijigisha warayi bazoze barahagarika uwo muntu afume yicara n'imisi 3 mu gashyo ni sawa ahanwe kwanza ile 20 muhane cyane basume yicara na 30 minutes ariko abone yuko izi 30 minutes zinazicaye ngaha kubera kantu nagize ya kwera ko tuguma turatorera hari gihe bazobikoresha ahantu hatariho singiza kwera ego kwera kuduhana twabona umengo bariko batugirira nabi mugo no musinga dutahora zantu ego nikugorora no musi arakwigororwa kubo twita abantu umukeke bagorora ukiri umubisi wumye ucuvunika ujya banga itigoro kigira gito ujya kuntu bavango impene wanga kwigarura utari hafi yego tugoto yamara kurenga imirambukiye ukabira nkayo ego kwegena arabira nayo ngome umbe ego kwere abarundi nabo barakaze yamaze kurenga urugero uvuga ati uryango yumbe yaso ubwenge cyane mugabo iri hafi uravuga ati kana kugarure urabona ati ko turi wakani nko kumengo generation iko yatangura kwitahura nko turacyari sari ni generation igishobora kuba yandikwa mu mateka y'igihugu sasa ubu turacyari heza ni byiza wo kwipangira ngaha mukombozi imbere ko ndakubaza ikibazo canyuma rero twaganiriye twa wambonye umaze igihunzi ndashaka kukubaza ikibazo canyuma niki kintu ubona tutogena tubwiye abantu canke mbe mukombozi azosaba kwitoza mbe mukombozi afise yahe vision muri 2026 kugira ngo wenspire abandi bantu bariko baradukurikira nakaye kantu wumva wobwira abantu muri rusange abarundi bariko baradukurikira jewe
2026 mbana n'imirimo nkuko nabandanye ko nakaye na insanzo ndi mirimo yanje uko hanyuma karima nyene nawe umuntu atararonka ahantu hanini ariko aho ujya udasuma ntasuma hariho uko nyene ubworozi buhoro buhoro ariko kandi ikindi nacyo umuziki ikindi nacyo bazombona cyane shaka mbo styliste cyane wa generation y'u Burundi ndifuza umwaka kweri uhere nzana amasuplesse ya Rundi Boy ibiratu by'abakobwa bigezweho bya Rundi Boy tugikorera ngaha nyene mu Burundi hamwe nyene abantu bagira amanuze amastyle amajinsi ikirundi nyene akaba ari ikintu nyene umwana w'umurundi yambaye isi itangara ko amakurere yacu araryoshe numva sasa n'amakurere uhuye n'aba designer bakomeye ashobora gukura mu impuzu nyinshi kandi style zikaze kuri style impuzu yera ya rouge ni couleur za mbere kwanza kwisi nzima zifise ingufu cyane mu mpuzu zera rouge sasa gusa vere muri ico gihe shaka abarundi tubereye ikintu iyo projet ya 2026 2026 Seigneur uhezagire kweri twakwitiye amashenete mwizina rya Yesu uzi na shenete ziraza zifise rouge vere na blanc ifise argent yani uko abana b'igihugu kwera amasahani biki kibereho neza amarori nkaya kabari wa marori ewe Yesu we Jari kununifuza abana b'u Burundi yandi babone mukombozi ivyo bintu zobishikako umugambi mwizi w'ubusenge na cyane hose cyama birangira ubushitseko imve nibisuma imigambi yabo irashika kandi ari mibi nk'izwe imigambi ya mukombozi nitinyira iki ndizeye witinyira gute ndizeye ndizeye Mkespanyol bavuga ngo spera spero dum spera spero yani spera spero aha nukuvuga yuko kuba ndahari ndizeye kuba nkiriho ndizeye yes aha turahejeje ikiganiro cacu ntabwo amaziko yaziriya baloni ziri hari amaziko yazo shobora bazibagiye je nazibonye usanga ko ntazi ibikorwa byaje come on guys come on ko ndafise anniversaire ni surprise yiki ko navutse mu kwindwi ni zibiri fatiye nanje fatiye irasemboliza umutima wanje cyangwa umutima wawe so what turazina tumaze igihe kirekire ufite je muri 2026 navuze mana uzome kuba ku rugo Ibani mekubaka mvuge nisengesho ariko ndigirira hamanga mukombozi nk'umwanya mazunzi uraza kuvuga ati jewe iyo bantari kuba nararongoye je nari kugutwara cyese nari kugutwara mvuga ngo ni wanyanka zakumbwira impamvu zibere kunyanka bavuga ko ari kunshima bavuga impamvu zibere kunshima kugira twinspire abazondondera okay uvuga ngo ni wanyanka uza gupopinga iyi niba nkunda ndaza kwitwara ndakwanse nukuvuga ni wanyanka ukavuga ati wapi ndetse nagutwara ucuvuga icyo wari kunyankira rero muga niba nkunda ndayigumana ucuvuga icyo wari kunkundira okay uvuga wapopinga gupopinga no kuvuga iki kukimena kutobora sawa sasa no yi mbangize gute uzoba wanyemeye uzoba ufite impamvu ziza umunyamuri yawe kumusoro yinari ni popinga kirwa wanyemeye popinga ni muri bibiri inanzo wana kwemeye oya uvuga ati nari kugutwara yana nk'umusore ariko nayo kugira umugore kimwe cyose gafite impamvu yacu ino sinari kugutwara bari ntango uyu mwaka muri deception we okay ngira rero ikintu wari kumpora ibintu bibiri def iyi sasa ni iyo kudatwara wapopinga itariyo okay kandi igumana intari sorry it's okay ikintu kimwe nuko ndakuzi bukebuke icya mbere na mbere no ndakunda ukuntu itanga je ndakunda umukobwa
arinda yani ashobora kuvuga uti sintinya kuja gusa ngaha nk'umwana w'umukobwa kugira ngo ashobore kuronka n'ikibanza yari gutuma ko abantu bivanye n'ukuntu twubatswe ariko kuva uri ukaja ari wewe ukishikira gutera jewe ni kuko kurinda ko nyine ku mwana w'umukobwa ni karite cyane hanyuma ikindi nacyo the way ukuntu ubwihe bwawe bwihuta bazi ikibazo no kucishura isi ariko ikintu gusa ntari ugukundira kunda kuba uri mu madesante n'abahungu benshi okay uri mu bahungu cyane sinzi izindi nazo nizo kuranda sasi iyo sasi iyo ndakwibanga iyo atari umuhungu w'umuzungu bamenyeye ko hashobora kuba hari ubucuti bw'umukobwa n'umuhungu twebwe iwacu twakuze kwanza mwegerana cyane n'umukobwa abavyeyi bacu batanga gukubita twakuze batwereka yuko atabucuti bw'umuhungu n'umukobwa ngo bicaye ahantu bari babiri bariko batera inkuru atakantu ko guresha kariho niyo twakuze turuko kandi ni kibazo twagize cyane sasa muri ico gihe kugira ngo uzogidukuremo bizogorana kandi kugira ngo umuntu aguhe umutima kandi azi yuko ini wacu tuzi yuko muri cyane cyane n'umukobwa muri babiri bariko muvugana vya love kandi ho bibaye kabiri gatatu cyo tuvuga uti ubwo sasa bariko bapangana mariage nuko vuga ngo muvyo mwe ukosora ico hari mwico genda n'abahungu icyo revye n'umunezero wawe ariko basi bikore uri kumwe n'umukunzi wawe fata umukunzi wawe mbwira uti bana nje ndakunda bagenzi bawe ngo tugende kubatemberera kapanga umunsi cyangwa tukabatumira uko ariko sinda gusange wewe witumye mere gwitumye wewe witumiye ukagera guhura nabo waje ko turi mu kazi ufite je akazi nkora anse ndabivuze akazi nkora jewe nakazi gakora abahungu ahubwo nabadi yani ni comporta nk'abahungu mu gukora ubuzi usanga kenshi bukora abahungu byo ku materin ndi mu butine baranaduze sawa ariko nahariya ushitse muri terrain ni bebeze ushitse muri terrain hari abakobwa baba bahari bakagwa umuhagarara n'abahungu none twajanye muri terrain ngiye kuzandaciringa n'abakobwa ariko umvuze kuri jewe uvuze ugabanya uzora n'umuhungu akunda ivyo atacyo bimutwara ariko mvuga bivanye n'kunaka kameme ndumugore mwiza ego kabisa urabikwiye sinzi n'uwo mushatsi wawe nawe nyene uyu kweli naje urambangamira umushatsi ngo ufise irangi y'ibikamfi urazoma kamfi ariko uragira kwiyengero aho ariko barakora inuze amamesa biva mu bigazi bamaze kubikamura cyane amazi yasohotse cyasigara bijya biti ni mu bantu batanakunda tentire bo sanye ni kwa kundi ushaka kuvuga ati reka mpindura kayo mengo ni kakagabo muri anakonda kandi izo n'inzoka ikira kadawa imishatsi yoya ikanigumire rero ariko sasa nimba ari umunezero wawe kandi akaba ari umusheri yakubwiye yuko usa neza sindabatandukanye bahanganya navyo kuko jewe uji wanje usanga ntahari nariko mbwira wewe burya n'ubundi ubu turi muri date ya jewe na wewe yaha nyene turi muri date ya jewe na wewe twavuze tuti reka turajye mukomboza akunda ubwo rero nanje ushaka kumbwira ikintu nk'ubunye ikicuvuze cy'amishatsi nanje ubwo nsanga ntayikunda ivya bintu nyine upfa gushiramo ukavuga ati kamindure look basi je mbwira basi reka nanjye nakubaze basi yaba ari wewe sasa reka je mfatura wewe ebane kaba udafise umukunzi aya ahubwo ari mukombozi wewe ukuntu nzi niki wari kwemera ko tuba abakunzi canke wari kuvuga uti no nimba ubona ko ari no ucugitobora nimba ubona atari no kirekire kirambire nimba ari yesi kirekire kirambire kuko nagutobora umutima nuko nawe utoboye ukagera kwirotse uva wamaze kuwutobora nacyo so je no kwemera no umutima wogumane mbwira impamvu jewe impamvu zibintu gukunda je mu buzima ndakunda umunyakuri bakoze cyane bigatwa ko turaganira
navuze ati jewe umuntu wese peu importe ico yoba defo yose yoba afise mwaka bari umunyakura ari sincere ndakunda sincerité hama ndakunda n'umupatriote ndakunda igihugu canje rero byo bari amata vy'amasoro niko bavuga amata vy'amasoro kubera ko kadufatanya n'abakundi igihugu muri rusange hama urafata risque son excellence yabikubwiye yego kabisa umuntu afata risque akumva ati jewe naho nzi neza ko bizogenda kunuku nuko yego kweli je nafashe risque kubera ko nkunda igihugu canje respect numva ari mpamvu ko twabana bari nyinshi kumbe mukunzi ubukoze can you be mine ndaruguhaye yes mugende murana ko mukombozi yarase umukunzi noneho murabibona mugende muraba indirimbo rumpe n'urukundo ego kabisa shaka rume bagende muri YouTube barisangaho na video queen hajya kaze ego vraiment y'igikorwa ciza at top kabisa sana yes mukombozi je numva birangiye dukundanye vraiment nta gikobwira abantu sasa twatanguriye mu rukundo duheje mu rukundo ego kabisa urukundo rusasagare tugire urukundo tugire n'abakunzi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi amen bishobotse tubyare n'idarapo nukuri ni hamwe nyine urukundo rwa patriotisme rukwiye idarapo mu gihugu cose mukombozi kandi gushimire cyane ko nawe atitavye tugaje mu gice ca kabiri cyo gufungura guys iyo bagendeye umuntu uwo rugo rukaba ari urugo bavuga ko urugo rwiza urugo rutemba urugo rufise kila kitu mwatubonye twako turanywa amaji amacocktail meza iyi ni speciality kuri Road Beach hari ahantu urimo cocktail nk'iyi kweli kari concentré kararyoshe waragiye kanjyoheye sana kubera ko jewe namushasha muri ibi yego kubera ko jewe nikubitira agacupa nikubitira kamwe tubiri ariko atari kwa muri munsi cyangwa burindwi asha no kumara indwi zibiri ariko tu ubu naragahevye kuva kuri bonane dusabire commande hari narahevye kuri bonane maze guheba ariko nawe narahevye ko navuze uti umwaka zishaka kubona n'umwigeme ndi mu mafungo hamukaba winjiye mu rukundo muri jams turabigera gute hari urukundo rwa hari urukundo rwa katolika n'urukundo rwa Valentino wa Saint Valentin hari urukundo rwa rundi nyene yuko wewe urabikwiye nk'umuhungu aje kumbwira ndakeneye umukobwa navuga uti wewe ujya sister niki yego kabisa gutiva ni povo gusa ivyo bikosora ukuntu nzi abahungu nukuri jewe kijya kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane kuko wamugani uzi ko hariho umugore yigeze kunyandikira uko nyine kwa kukundi nkuko nkawe urabona dukoze iki kiganiro none ibintu biza guherera ngaha tuza gusubira kuvugana ari kintu karyoshe sana urumva arazo tuza kuvugana ari kintu gikomeye turiko turubaka aha rero hari abantu baca bavuga ngo mukombozi na minyone akumvira ibindi biri behind nk'umugore nkaza munanyandikiye minyone umugabo waje munondera kwiki minyone ndakwiyamye minyone mudusubire ndakubujije jewe kwa mbere nambe mfise umukunzi yesi mpemuka nanje uzo mu Burundi umukobwa jewe nifise umugore umukobwa nta mukobwa numwe tugeze kuvugana tureke kuvugana na bimwe byo kuvuga uti bite none tuzobonana ryari niba bigishoboka tutashobora kubonana tuvugana ibindi ariko ko umuntu akubwiye tubonane tuvugana ibindi n'umuntu akubwiye tubonane tuvugana iby'urukundo urababona message zo nyine urazibona yes ingena kwandikira urabibona gusa no mwijwi gusa uravyumva sasa muri icyo gihe kweriya ngesi basinshobora kubera ko nasanze ibintu by'umubiri n'akanyegeri karabiro n'akanyegeri kararana umugore none ufise wiwawe none kubera iki uhangayika kwa kandi turi the same niko kudahaga hari igihe uza kwa je ugiye kundondera ugiye kugenda kumurondera usanga twese turabagore n'ubwonko tu turabagore nta kintu kimwe uzosanga kiri meya ari n'umuntu n'umugore mwiza akano kumutrompa no kugikobwa kitari ciza ugasanga yani n'isura nta kigenda twebwino sasa uzi kibazo niyo mpamvu bavuga ngo ini wacu ngo turayimukirana cyane ngo kuta abazungu niki uzi ni kubera ko twebwino baradukanze Injo mu rukundo twarakanzwe hamwe nyene umuntu cyane umuntu yumukanze cyane ku kintu kenshi acagira akati inyota yo gushaka gucyumviriza cyane sasa umunsi akironke ububasha acarenza acarenza sasa gukangwa cyane ariko
yeah n'ubuhemu tum. yes merci rero ugana shiza twagira merci sana koze cyane yes dutumira n'abantu bashaka kuza kuri World Beach no kuri nahantu heza hari ibintu byose nahantu heza cyane ego bana karaoke inageze kubanza nga vendredi ni abantu nova mpinga batari dimanche none ko atambwira katakintumira kera nova niba ubukweri ego kandi sha manager wawe ego kweri tumaze kuvugana na big boss ngaha tugiye dukubita umuziki dupanga umunsi dukubita umuziki gushikana naho satana kizwa tumbatize na marike tuzamubatiza na marike ego kabisa tuzobibamenyesha umuziki kweri ahantu haryoshe ahantu hameze neza hari akawifi uhari atamuntu yo kurondera ngo akubure mu mazi mu biti muri piscine hose hariho ufungura neza umukeke umwanya dukubita umukeke guys turaza kubibereka tuko turafungura pizza hariho chicken ahangaha igihe nza kugarukana tuzatuje kurya inkoko je na nyama ndya inkoko oya na nyama ndya nta nyama inkoko urya yo nyama yose zarama oh my god kandi nazihebye gusa nk'isi imyaka 4 uko okay ndavuga uti nzozirya ize ndose umukunzi wawe undi nyene nzovuga uti uyu ndari inyama yiwe niyo surprise isigaye yeah mwako wakunze b'inkoko habari inkoko ngaha yitwa Best Horse ariko nanje ndakunda umuntu ariko arayirya yes urukoko ego kabisa ejo kabisa je uzi sasa ufise umukunzi wawe mukiri bashasha ukashimugurira nkoko ariko arayirya uraryoherwa mukiri bashasha yes habari hamaje abana ushaka kunezeza umwana hari haruguru sindi ko habonye hari marayika wanje none ibaze vraiment tutumuzana kumbe rero n'amaje y'abana hari haruguru amabalansoire pour les enfants ana na piscine y'abana ngiyi ego piscine y'abana bwabundi bari yabakuze ni hano niko bikwije bari nta mazi yo gupanga ngaha nze nibere ino bana bashaka kugira mariage abona sare hariya bana bavuga ati je mariage yanje bira ku muyaga byose nahanye iyo ni salle de reception nahantu nyene hameze neza kandi haragutse parking parking ya bien na security rero ngaha ari mu security hagufata kandi nabonye uzi yuko twari tuje ngaha cya tubona ahantu hajya boza n'amamodoka ewe barayuza nanje menda ye Mungu wangu urumva ni ibintu bikomeye cyane unyene ngaha ameze nk'ifu y'ingano ifu y'ingano hose uyisangamwo ho mu bugari iriho mu chapati mu mandazi mu mikate uvuga ngo yani boss yuba yagize vision vrem ushaka mariage sawa ushaka kabari ko nyene sawa ushaka VIP sawa ushaka hejuru y'ikirere sawa ego kweli byose biri ni ibintu novuga ngo turakeneye ibintu nk'ibi kweli igihugu cyane yes reka ego abetse umukeke ushaka kuwakompanya n'ubugari ushaka kuwakompanya n'ifiriti tu biringa umurobe bwabuze mwanangu turarya ubugari it's fine ndaburya kweli turakompanya ikintu cyose gifise speciality yaho reka tubashimire nizeye ko la prochaine fois nagutumira uzonita nzokwita wewe wambwiye kushobora no kumpa umutima yes ciao tubaka urukundo tugana urukundo peace and love ayeyo rume yes bakunzi ba Mignone na Mukombozi harageze ko dufungura guys abantu bambura ikoti vraiment kuko izinga ntazoboshobora utakura ikoti mbeje nje gukora iki vraiment sindi nza gukora muganse no rova basi tujye umukeke Mukombozi hesemo kuburisha uburobe nanje pomme sautée aux oignons Mukombozi uyibona gute ifi vraiment yagiye kabisa n'urwego rwanje kandi icyo kintu nkunda igikuru nuko ndiye kintu nkunda cyane uyu mukeke special ni munini usa neza utera apeti so guys tugire rero bon appétit Mukombozi yo bon appétit Mignone amen birasenge twasenze Imana ibihezagire amen sawa it's time to eat